Next. Abatunzi bazi ingene batunganya uburyo bafise uyu munsi. Umutunzi ntapangira kuvya adafise, ariko abakene nibo ba expert. Umukene arategura mariage mwe bazomuterera, akavuga ati hantuka nitegereje nana kabema zo mu muduga kame muri kazi ya zibiri ndazibona muri we, agaca yandika. Ukabura aho hantu utegurira kuvyo udafise, ngico kibanza ntaco mvuze, mugabo ababikora gutyo hajya titre yabirahari. Umutunzi canke umuntu nakorera kuca adafise, afise 100,000 akoresha 100,000, afise 200,000 na akora kuvyo afise. Ntashobora ngo mugango nibantera ngo kameme ngo nibamara kunterera ngo ntuka ngo muntererano ngo turabi ntuka nditeze vraiment nka zibiri. Umunsi umwe narigeze kwiyumvira gutyo, urazi ikintu cambayeko, naramaramaye. Umuntu nari naragiriye neza hamarambira ati Kevin, kuri diplome yawe uratora ibintu bindi ndagoye kado canke nze niyumvisha nzogukorera. No kubwira ngo mpe kado niwowe ni wiyumvire. Aho nari nzi ko nimiburi kuko yari yarigeze kuvuga kera ati umvirize icazo kwambara kuva azi gushika hejuru nzomwambika ikijo sinzogikora. Hewe nta nakimwe nigeze nkora, vuga nti nakarahari yarambwiye. Yego sha. Hewe namutelefone uwo murondera nimushobora kumuronka kuko ari mu kibanza cakuri. Ndamaramara kwejo gena ngibise ivyumviro by'abakene, niyumvira kubizoza. Umutunzi niyumvira kubizoza, umutunzi yumvira kuvyo afise uyu munsi. Ana Mariette benshi badashaka kumva ngo nango kwizera nako turaza kubizako. Next. Nabwiye kabakene ngo ninamara gusaba découvert bazompaya muri cirque, turashobora gufataya, uravyumva. Nivyo biharuro byabo bantu babona ivyo bazoronka, ntibabona ivyo bafise. Rero imisoso wamubona kuvyo uzoronka nta nakimwe uzokwigera ugira, kuko nivyo uronse d'abord uzoriha ushise ko n'ama intérêt, kandi iyo vyavuye bizosubirayo. Ku batunzi hari ikintu kibashaka kumenya, amahera n'igikoresho cyo kubashikana ku migambi bafise. Iyo umutunzi umuntu afise ivyumviro vy'umutunzi aronsa amahera, abafise ivyumviro babwira ikintu kimwe ginaza ku mwanya kukivuga. Ntushobora gutunga utagice yumviro. Cyo cyuma nahereye ku bwenge no gutahura. Gira imigambi. Cash ugiye kuri amakane y'abatunzi aravuga tumviriza amafaranga aya projet shobora gukora na niyi ikampa ibi. Fise aya arafise amakategori, ku buryo amafaranga ronse aza kuraba muri za projet afise ati gishobora gukogwa n'igiki uyu mwanya, kuko ntushobora kuzotunga ukora ikintu kimwe. Never. Abantu biteguye gutunga boroye inkoko gusa agahweka kaje uzozirya ube nabuziha zishwe n'agahweka zose. Umutunzi ninde nuwa diversifia, asira atandukanye nasira hamwe. Cyo tumana zanzi sandu ndaza kubereka ingene tuzikoresha. Muri ko muranyumva ngo urumva none we ko nahere gukora ibi bintu byagenze gutetereka ntiwamenye ibyabaye. Urumva ashaka kuva corona ije, urumva sinasubiye kurangura naciye nicara ubu ntaco mfise nkora. Waruzi ko abantu benshi b'abatunzi batunze cyane muri kigihe cya crise. Umutunzi imisi yose ndaza kukivuga ejo ko ni principe gira kane ndaza kuyivuga ni stanu za kubigisha. Muri ko muranyumva ifo gushira hatandukanye, ifo umviriza. Urakoze mpwe yera. Waruzi kitongo rya Edeni litavomererwa n'iriba rimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Imana ishiraho inzuzi zingahe? 4 zavomerera iryo tongo. Rigatongo uyu munsi ni twebwe. Bavuga ngo inzuzi 4 ni mwana majambo
rijya tongo ryavomererwa n'ibivuye muri no n'ibivuye muri sud est na west. Nivuga ngo muyandi macambo ubwiza kuba mu kibanza aho ivyo ku mpande zine z'isi vyose biza bihurira kuri we. Ufise business muri Amerika, muri Australia ukurakorerayo, mu Buganda uri kwavyumva. Ubiza kuvomererwa n'inzuzi nyinshi. Nje kumuzamuza gushira hamwe. Gira imigambi itandukanye. Apana kuba nk'impene canke intama ibona ibintu bimwe gusa. Bona vyinshi. Iyumvire mu bijanye na automobile, iyumvire mu bijanye na transport, iyumvire mu bijanye ndazi ivyo kudandaza vy'impuzi ibinyene vy'amakutura, iyumvire ibijanye n'ivyo kurya, iyumvire ibijanye no kurema. Uyu munsi abantu bose bariko bahungira ngaha mu gisagara, mugani mushobora kwibaza amafaranga basigara ugura ingena ngana. Rafapas urya yabigishije ejo turiko turavugana narambwiye ati mu minsi iheze narimye ahantu ruguri wacu nakuye imiliyoni 7 nimbuye rimwe gusa 7 million. Ayo mafaranga kugira uyaronke wakoreye leta uzo wakoze imyaka ingahe? Muriko muranyumva? Naho ukorera Nations Unies ajya amafaranga ntagukwiriye, nta muntu kudetermina umushahara wawe uri munini cyane. Wewe wenyene uri Nations Unies. Muriko muranyumva? Maîtresse de Calcutta. Uyu munsi ndiko ndavugana namwe. Afasha kandi umuntu yarafuye. Uyu munsi ngira vyaraduze. Yapfuye afasha ama orphelina n'amamezo, afasha abantu 611 bivuye kuki kungene yatunganije ibikorwa vyo ari byo ngiye kubabwira. Nivyo ariko nguruma ngo cengo amafaranga ndayafashije, nivyo ni vyiza ko ubafasha abandi mugabanza wifashe hamuzo wafashe neza, hari gufasha abantu mbwa ntubafashe neza, kuko nimba uyu munsi umufashije ariko ejo udashobora kubandanya umufasha ntiwamufashije neza. Iyumvire ukreya akazi, umuntu akaza akabaronsa assurance yo kwa muganga, akabaronsa uravyumva umushahara umubesha ukabeshaho n'abana biwe, kama umuntu uzomufashije neza. Twiyumvire binini gute tuvyiyumvira. Listen, amafaranga bwiza kuba igikoresho. Iri jambo provision murabyumva? Siniko ushaka kuryinyakira gatoya. Iyo provision fait ni uburyo, ariko provision na majambo abiri. Provision, pro and vision na majambo abiri. Iri jambo pro ni jambo risobanura what support, ibisupport, ibifasha iki vision. Nta musi n'umwe amafaranga zo kugira guhiyereko, mugabo amafaranga urayakene kugira ngo ushigikire yerekwa ryawe. Ni igikoresho. Tanishika abakene amahera kuri bo ni igikoresho cyo kwinezereza. Hewe ikiro tuzokirira hewe na yo nungutse tugenda kunywa icayi Dubai. Abanyamuyinga mu minsi iheze baravi muyinga bagiye kunywa icayi mu Rwanda, akaza agafata indege nga agiye kunywa icayi mu Rwanda agacata. Uyu munsi niko ndavugana namwe, bamwe bariko bagurisha amabati y'inzu babamwo kubera ko fete bararonsa ayo mahera mugabo ntayerekwa bari bafise. Iyo uronsa amahera atayerekwa ufise ayo mahera arakwica. Hari benshi umunsi bagwaye ingwara batari kugwara kubera ko baronsa amahera atamigambi bagira. Icara baza idocumenti. Umviriza narababwiye ikintu kimwe, ivyimviro vyawe ni nka ema, ni nk'isumako birakwega. Uraba umviriza, hari umuntu yigeze gukunda twahuye mfise sinibuka ko yari amayero nuko yari amadolari, asarambye ati mu buzima bwanje sindigera ayo mafaranga ndayakora ko mpanda yakore ko ndayumva. Hewe natwo umve dufise akabiri keza kuruta inoti y'igihumbi yo mu Burundi. Ya visualize yabone musumuzo yabona mu buryo bw'uyagira. Mwanyumvise? Amen. Abatunzi bagerageza gukoresha amahera make ashoboka ayandi bakashira mu bintu, uravyumva? Abakene iyo bayafise bayakoresha ivyo bihuye. Umukene ahembwa 300,000 aziza kuja kuronka nimiburi kuba mu nzu ya 200,000.
ufite iyo badugije umushahara nawe acaduza niveau de vie baduza nduza ubu nanje mba mu bandi mugabo ntacaza gusigarana icyo kikwereka yuko ntabona kure kuko ako kazi uyu munsi afise kamupermita kuba muri iyo nzu ejo kashobora guhera ntibagiraniye kontara yuko azokwama misi yose akora hajya hano ugacubona umuntu yari yaraduze iyo bakorotse ntibavyakira benshi baca guhara imitima baca baguhara avese yagiye mu buzima atiteguriye rero urumva buramwigishije ibyo atigeze amenya ico akora acashite hari abantu badasiporta gukoroka pourtant nimba yahembwa amajana 3 akibera mu nzu ya 50,000 araza kugira aza kuziganya mu mwanya ivyo ngomba ndabereke haba ubwo azogira igihe iyo nzu ayigura siniko muri ko munanyumva umukene akonsoma bivanye n'ivyo afise n'ama disponibilité yiwe ivyo afise n'ivyo akonsoma afise 50,000 ari permis ari yofra mama sama ari yofra uravyumva taniswe ariko kibashaka kubereka hari igitabo nasomye ndagikunda cyane kivuga ngo ivyo abantu ubundi uwo muntu yandika avuga ko isi irimwo abantu imice ibiri umuce wa mbere n'abantu barepresenta 4%. Ico gitabo kivuga ngo what 96% of us don't know. Ivyo abantu 96% aribo batwebwe tutazi bizwi juste n'abantu 4% gusa. Bavuga yuko ubutunzi bw'isi bufiswe n'abantu 4%. Nibo badesida. Nibo bavuga ati isi tuyikeneye imeze gutya hakogwa iki abana babatere incana nibo badesida abasigaye nonansis twese turiko turakurikira candagishi bibondo bavyeyi murandurane n'imizi ingwara y'agasama turakurikira nta nuza kubaza kuko baba babitanze kumfasha nta nuza kubaza muri ugo rucanjo hari mwiki baguhaye kwagusa nakubwiye umukene hari bibaza atabaza uzurabe niyo umuntu akenye bamusororeye ntarabameni ndabizi gituma buko muratwega byarabashikiye ntarabameni bambwiye ati nawe saba ico ushaka we na Jenny bangire nkuko nyene nawe bakubwiye naje aho asavye ibintu vy'umuntu agwaye diabete we na diabete ugwaye uri kusaba meri y'umuntu afite diabete kubera ko bariko baragusororera mugabo nawe ushoboye kwiyofra uratora kato kubati mbegi muyitegura gute muyizarana uri umwanya wo kuvuga mugabo atacu bigeze utanga uze kuvuga ushaka ikuregetereza ushaka iki nta majambo yaba bakeneye urakurikira you just follow ukavuga n'amajambo utarukuriye kuvuga we improvise kame muri foko bariko baragusororera basi nawe upfumu kontribwe basi mu munezero wabo umwanya bari ngaha inkuru wateye urazisubira mukazigira remix ukazigira mixage inacho gituma umuntu akubwiye ngo uzoze ndagusororere ntugende ufite amafaranga yiwawe hamwe atori habagaca bagufata hari wonze ace yitaba telefone aca musiga ngaho aro nimuze mu ngombore mwavyumvise ya twegego imbere gato okay twacana kuvya abatunzi n'abakene okay bien mpayama ya masaho gato tuma twegereza aha rero niho bikomereye bien hariho ibintu bitanu nivyo ngomba kurangirizako ibintu bitanu nivyo les 4% uyu munsi badetena richesse mondiale bakora ariko umva bo
twe je tuvyadaputa ku bwami turimo. Okay, hari vyitondego. Icambere, principe ya mbere, aba bantu b'abatunzi ntashobora gutunga ataramenya ukungena jera uburyo bwose buza kuri we. Tugomba dukora ibiharuro gatoya. Muriteguye. Principe ya mbere, amafaranga yose uronse ari menshi yagire make, ari make yagire make cyane nimba ukeneye gutunga. Kuko benshi hano ibi byose nako ndavuga womengo n'abantu basanzwe deja bamaze kuba bafise ico bafise bashobora guherako, ariko tugomba dutangure kuri zero. Ko umuntu afise 0 francs kuri konti, gute uduga mu gukora ivya babanyabwenge bamwe bafise ubwenge bakora babandi bakenya batigera bakora. Number 1, amafaranga yose uronse sayawe. Antikubi Bujumbura ruguru yafapase ishengero ryo kumugomera aho bakorera ahantu bafise espace ikibanza gishobora kwinjira kubamwo abantu 100 babatse 5,000 ku kwezi, 5,000 par mois. Ndava ntanga ngurumva ngo badusavye avance y'amezi 6 ngo 30,000 nindabaha umwaka wose. 5,000 ahantu haje abantu 100. Impamvu nuko ruguru umuntu nakeneye abaruguru hari abatekeneye amafaranga menshi, kuko urumva bijya woza kugura ku ibotiki bo barabirima. Ica keneye just faranga dukeya tw'umunyu n'amavuta. Ninaje bitumya ku telefone akubwira mwana urandungira utuvuta n'umunyu. Ruguru hari umuntu adashobora umwaka ushobora guhera atabonye inoti ya 5. Muga mwe muri Bujumbura munazibona. Nta numwe nga ukora udakora hari gihe rero bishika ukaronka amafaranga. Ndabeshe gute rero uduga gute wowe nyene nakubwiye ko atadeni abariko barimvira yuko bazoza gusaba credit kugira ngo bakore imigambi nakubujije uzobugize de parembi ni nk'umuntu afashe ideni kugira ngo arongore. Abo twavuganye n'uyu muzi arabatarayavamo bamaze imyaka baragize mariage kizirizwe. Mwabajene umviriza kamera foto kuri mariage ni miliyoni zingahe cyangwa 100,000 ni umviriza uzogenda urondera umufotografe wajya ku isoko afotora abantu bameze gutya aza gufotora nimba ukeneye souvenir y'intuzeya. Nta numwe azokora mariage ya nyuma, nta numwe kandi azokora mariage ya mbere nziza kuruta abandi. Ivyo ukora n'abandi bose barabi uri mu bandi. Muriko munanyumva? Nyumviriza abatunzi ababaye abatunzi ingene batunze nguko kungene babigenjeje bakoze ibintu 5. Icambere amafaranga yose baronse bamenye ko ayo mafaranga sayabo yose. Nimba aronse 10,000 ntashobora kuvuga ngo afise 10,000. Sot araza kuyamanyura mu kubiri asigana 5,000 ni wamubaza akubwira ati James 5,000 ibindi 5,000 haranda aza kubishira. Cyo tumanazanye zino sano umuntu wese ari mu ino conference iyi sandugu ikoreshwa je nuko nagize niniya. Amen, nagize niniya. Umuntu wese ari muri ya programme tuko turavuga izi sandugu ni obligatoire ateza kuzigira zibiri. Ubundi ni stand ndaza kuzibereka ariko ubundi izikora zigaragara ziri physique ni zibiri kuko izindi ziteza kuba mu vyimviro. Amafaranga yose uronse yari menshi yagire make. Ubundi ngene bimeze nuko uzobirabe fisi 100,000 woka fisi 500 ntidusohokera ahantu hamwe. Vrai ou faux? Ntitujya ibintu bimwe. Ufisi 30,000 n'ufisi 100,000 uwijana ashaka kwipermeta kugura akarobo kiburete. Mugabo w'ihumbi 30 agenda kurondera bwa dona. Bwa dona ntabwo muzi ni bwa bugari bw'ibigori bwa John busa niyo kanzu ya mama Yada.
buraryoshe uri kurabumanuza isombe mugabo buriko buragenda bushitse ngaha buragusigira agaharama. Uravyumva? Rero ikibazo tukunze kugira benshi bakunze kugira bakaguma bakenye kandi baronse ama opportunity amahirwe yo gutunga nukungene amafaranga menshi badapavena kuyagira make ngo bayakonsome bayafise ari make baza kuyakonsoma akiri menshi. Muri economy nize muri university batubwiye ko amafaranga afise pouvoir yo kugushira yo kugutuma yashira muri circulation. Uzobirabe ufise amafaranga hewe nijye utari warahamagaye ucobona bije iruhande yiwawe ugura ibyo utari ukeneye kugura atani ibyo ukeneye kureka amafaranga ahari umve avuga ati none reka kungumiza ku mufuko sohora njana. Ini umuntu afise amafaranga urumva nye uramubona ingene atambuka biratandukanye no kungena abandi bariko baratambuka. Kandi umuntu afise amafaranga hari ukuntu ukuboko kuguma nimba ari ngaha kuguma kuri ngaha. Rero ikintu ushaka kubigisha ni iki nuko amafaranga ayari yo yose woronka banzu yagire make. Utapote kuyagira make ne kuvuga iki ni ibintu bitanu. Mpere dufate ku bihumbi bingahe kamwe bikora ko ndi kumwe n'abagwiza tunga reka menduze bare hejuru gatoya sivyo disons ni kenshi turonka amafaranga tuba twiteguriye guhura nayo. Harabagusororera harayitora mbekubera kubata abantu bagita amahera kera irisifi ko wizindura hakiri kare 5h du matin ntibabura amafaranga utora sivyo ariko ariko navyo birabaho hari igihe ushobora kuyatora iyo yatoye rero tuvugana ukungene amafaranga menshi tuyagira make tuyakonsoma yabaye make. Reka juste fata karo gasanzwe ibihumbi 100 uhuye n'umuntu aguhaye 100 ayi ibihumbi 100 ntuyagaba yose. Hari ibintu bitanu bwami na mbere bwiza ko cubanza ugakora. Icambere amafaranga yose urose harimo imbuto y'Imana harimo ikigira 10 kura mu dime first. Ndagaruka hari itandukaniro ry'ikigira 10 n'icya 10. Un dixième na dime c'est pas la même chose. Twebwe ni système yo mu bwami bw'Imana. Imana ni mu bingerageresha. Ntushaka kuvuga ngo umwana w'Imana ngo urikura tuga urumva nyene aho ukonfronta imhemu ya mammon utubariza ama principe y'ijambo ry'Imana. Uburyo bwiza bwo gusekiriza ubutunzi bwacu first no gutangira Imana igira 10 apana cha 10. Ica 10 ni kigira 10 udatanze ubwa mbere ugiye gutanga inyuma yo kugira ikindi kintu kindi ukoze. Disons uronse 100 hamuciye ugenda kwa wadiri ubanje kwereka wadiri ubanda muvuga ugiye kwa wadiri ukuyemo ibihumbi 10 uriye brochette zitatu canke 5 hanyuma ucuca kuri alimentation usumye pasteurisé usumye udusambusa usigaranye 70 hanyuma ati yo nani bagakora mugira 10 ugacukuramo 10000 kuko dime ya 10000 ya 100000 ni 10000 ugatuza kuyakomba aho utanze icya 10 ntutanze ikigira 10 imisi yose ikigira 10 ni premise n'umushuzo atakiri kintu kindi urakuramo manzu yashire ku ruhande. Mwanyumvise misi yose nje tubonavuze en fait ubundi mwateza kugira isanduku 5 udukesi 5 kubera kurumva ikigira 10 ntateza kukigumana jewe sijewe kukibika ndo kukizana mu nzu y'Imana. Misos amafaranga yose nkorokeye mu ntoki nkuramo dime ndashima Imana ndagushime kuno mugisha umpaye nkakuramo ikigira 10 ayo nsigaranye ngiki kintu cyanda yakoresha igihe ngiye kuyakuramo namanje gukora ibindi ntabanje kuyashira ku ruhande naho nushashaka nkareka kuyatanga sintanze ikigira 10
ntanzi cya 10 kandi n'ivy'Imana kuko Imana ikeneye monta. Imana ikeneye bwa mbere na mbere iyo attitude, uwo mutima wo kwigira iya mbere mu vyawe. Nico ubundi Imana nta mafaranga ikenye, muga birakeneye ko imisozi uyiyumvira ubwa mbere. Iki mwacumvise ikigira 10 cya 10 mwacumvise itandukaniro. Umuntu ataje muri no conference ibyo naje zo kwigera menye. Ico ni cyambere. Ica kabiri mwibuke ni ibihumbi bingahe? 100 na ronse. Ibihumbi 10 vya mbere ni kigira 10 c'Imana. Sigaranya ngahe? 90. Okay? Muri ayo 90 ica kabiri nihutira isandugu ya kabiri canke nico nita ishikanwa misosi y'Imana yaguhezagiye. Hari ishikanwa ubwirizwa kuye. Ishikanwa niho connaissance, ni gratitude. Ishikanwa nugushimira Imana yakugiriye ubwo buntu. Disons que ciye ntanga 10,000 nyene. Meshi ndiko ndayagira make. Muvyibuka ico ndiko navuga. Sigaranya ngahe? 80,000. Nakuyemo ikigira 10, nakuyemo nishikanwa ryo mu nzu y'Imana kwishimira ko yampezagiye. Cya gatatu, imbere yuko niyumvira ivyo nkeneye, imbere yuko niyumvira kuri inzu, imbere yuko niyumvira kwigurika canke kiriya, izi sandugu zibiye n'uje zintervene. Iyi sandugu ya mbere ni sandugu yico nita investissement. Nakubwiye ko ntacu ufise gushika uyu munsi, ntacu dufise twe nabo gushika uyu munsi, muga tugomba duconstitute, tugomba twubake umutahe tuzoza gukoresha wa mugambi dufise hano ku rupapuro kanaka, tutafise uburyo bwo gukora uwo mugambi. Ico gihe munyumvirize neza, cyafata je uko ndabikora jewe 20% missions ayo mfise 20% yayo ni investissement. Izi sandugu zibiri ziri mu cumbi wanje. Umugore wanje afise zibiri nkizi n'abana tuko turabarondera gwabo, muyo tubasororera nabo tubigisha kuziganya. Muriko muranyumva? Nungaha mu ishengero nababwiye abadiyakoni twaragiranye inama ibateza kubikora. Kuko ibitwara amahera ntibizokwigira bibura n'umunsi n'umwe. Uzobirabe ngumengo ngo ariko nimba namaze kuyaterera muri aka gasandugu nayahambye busigwanje sinja kuyaronderayo, servo yanda ikoresha niyumvira handi hana ashobora kuva. Swat iconza gukora. Narakunze abantu bo kumugomera, abantu bo kumugomera ayo mafaranga bayabasavye ntibari bazi ko nshoboye kuyaba. Baciye bagenda baca ingero, baragenda bararimira abantu ari benshi, ubashika 70 bose baja kurimira abantu. Uru wamuhaye 1,000, wamuhaye 2 kugira ngo barondere 30,000 baza gutanga avance y'ishengero bagiye kuzoza barasengeramo. Urafyumva? Ni kuvuga iki? 20% missions, 20% amafaranga yose ndonka ateza kuja mu gasandugu kumutahe, ndakita kumutahe. Ako nzoza kuraba nigira inama, nzoza kukaraba inyuma y'imyaka 3 niho nzoza kubomora ku gakeza. Cyo gituma nagize kanini. Apana twatundi two ngaho twamajana 5 ushizemo inoti zingaye kaca kuzura. Nagize akakamema kaka, urabona aka karashobora kujamo atari make. Kandi nimba ari nk'umwaka nkumva kuzuye ndakugura nkaca njana kuri compte block, nkaca subira nkugara nkabandanya. Inyuma y'imyaka 3 umugambi nzokora cyangwa nzotegura nuko nikizoba kiri ngaha. Hikimbuza kubana nimve kuko Imana yandishoye kumpeza gaco kimwe na wewe, ibirenze ibyo shobora kwibaza, ibyo shobora gusaba n'ibyo shobora kwiyumvira. Nimba ari umuntu yompezagiza ibihumbi 50 vy'idolari ndafise kungene nzoca ndabigaba ukunyene ndiko ndababwira, nkuramwe ikigira 10, nkuramwe ishikanwa nkaca fata 20%. Aho navuze 20% ni jewe, ushaka gufata 30%. Nimba ukiba kwa mama wano kwa papa wawe ata amasharge ufise, gira ama pourcentage menshi. Iyumvire uyu munsi urangene imyaka ubu yirukanga, iyumvire iyo wari umaze imyaka 2 uri kurakora ibindi ko ndakubwira, uyu munsi woba ubuza amafaranga yo gukwa nimba ugeze gukwa. Uyu munsi ubuza amafaranga ndazi yo kugura n'imiburi basi ikinga ushobora guha umuntu ibintu naza kubivuga kuri principe ya gatatu. Basi umuntu ikinga rigwa 200,000 bikuzana versement ya 1000 francs cyangwa 1200 ku munsi, basi ukagira ikintu kiko kirakwinjiriza. Hari umuntu mu miseze nakiriye yarambwiye ati natanguye nkorera umuntu ndamunyongera ikinga kandi umuntu yize ati ryo kinga irahava rirakuramo iryo nanje ntavuye nigurira. Ati uyu munsi apote ngeze ku makinga 200, 20 velo
bose amuzanira 1200 gwiza ayo mafaranga. Muzi gituma abakonvoye n'abashoferi bamara kubatera amada bakobwa nikora ko bamana amafaranga. Wowe yarindira ku kwezi canke bakwiyumviriye bakagusorera bakakurungikira kuri limikaje canke ku kashe. Mugabo bayironka ku munsi. Niba ngo uyu munsi arashaka kumugura inyama, reje akamugura iyindi, hamejo akamutera inda. Mugihe twe tuciga muri secondaire, abashoferi n'abakonvoyeri bo ngaha kumusaga nibo bambara ibirato vya mbere bigezo. Ikezo za mbere gisose ciza nibo bacambara. Yebo zikiza zacangwe kwambaga n'abashoferi kubera ko bikiza amafaranga bo bari disponible kuri bo baronka ku munsi. Bugi kiyubwira rero umuntu akomeye sayuronka inyuma y'igihe kanaka navyo nyine hari ubikeneye mugabo rondera kuko ibitwara amafaranga cash mu buzima bwacu ni tujya duto isabuni, isukari, amata y'umwana, amavuta, uravyo tujya duto déplacement, umukate, tujya duto ugiye kuri amafaranga dutwara ni menshi cyane kutajya amasharge fixe ubufise. Mwavyumvise? Ibihumbi 100, 200, 10 byagiye nigira 10 ishikano. Sigaranya ngahe 80,000, 20% 80,000 nangahe 16. Oya si kuri 100,000 kuko reguri kurajera hugeze tugeze kuri 80, sivyo 20% 80,000 nangahe 16,000 nashira hehe muri case yande ya investissement. Nkatsafata hadi 20% nyene yangahe yasigaye yangahe 20% yayo nangahe. Okay, reka tugaruke gatowe. Ibihumbi 100 muvyonze nkuramwo 10 nkakuramo ishikano. Hamwe ngashafata 20% na 20%. Umva urashaka kugira 10%, urashobora kugira bivana na wewe. Mugana abwiye objectif nuko tuyagira make kubyo tuzakugira kuyakonsoma atakiri menshi. Uwo ni umutima ashaka. Nimba ufashe 20% yayo ukayashira muri yo case, aya ni 20% ni case ya kane nizo zibiri nabwe ziri visible ni épargne. Iciza cibi bintu nuko nk'unkakarero mwe abatari bake murabiza amafaranga make aragoye kubika, sivyo? Wakubwira tumviriza uronse 5,000 cubijana kuri konti nukuri umwanya uza gukoresha na wa murongo muri banki uba wahombye cyane. Nishi gituma amafaranga make muri banki kenshi atuyajya, ariko ayo make nyene yavamwo menshi. Abantu ndavuga ngo isorosoro igwirira iyo igiye. 20% shira kuri investissement, indi épargne intega bizoza. Investissement ikoriki inyuma y'ico gihe wihaye niho dizo nk'akarero. Washafati inyuma y'umwaka reka ndabikiriye. Dufate ko Imana yaguhezagiye hari miliyoni 5 inyuma y'umwaka. Hari muvuga amen. Amen. Manutse hasi ni nkuko zishaka kuba 50. Kuko baye umwizigwa kuvy'Imana, Imana iramu umwizigirwa mu vyiguhezagiza. Dizo hariyo 5 miliyoni. Washakura nka opportunity kungene ushobora kugura dizo nka parcelle. Hari parcelle bariko baragurisha nka 3 miliyoni. Dufate ni 3R kuri 3 miliyoni. Washobora kuyafata ukagirika ukayigura ukayibika. Kuko parcelle nimba ari ibintu vyunguka ni nama immobilier, ama parcelle, amazu ntiyigera gabanuka. Ibi vy'idolari duga rikamanuka, imiduga iduga ikamanuka, ibiki biduga bikamanuka, umuceri ukaduga ukamanuka, ama parcelle ntiyigera manuka. Nimba ari ikintu keneye ko investisamwo mu gihe kizoza kandi kitazoguhombera ni ibintu by'ama immobilier, ibintu uruvuga bigumaho. Inzu uko imara umwanya nikiduga valeur, parcelle uko imara umwanya. Parcelle baguze 3 miliyoni nyuma y'umwaka bariko baraguha 6 miliyoni. Ni kuvuga iki ivyo baronse ngaho nimba umaze gukonstituwa umutahe urashaka kuraba ikintu ushobora kuyakoresha gishaka kuzanira ayandi. Épargne nayo igufasha intega bizoza. Épargne ni gihe munyumvirize neza nk'akarorero birashobora gushika birashobora kugira ukagira accident. Uyu munsi birabanje ko wocurondera ingene ugurana kugira ngo wivuze ufise intega bizoza uja kurondera harya. Muriko muravyumva? Abatari bake ngaha muracari bato
turacari batuko turavyara abana. Uyu munsi amashure meza y'abana arazimvye. Ni warindira akazi uzoronka akazotuma wigisha umwana wawe ku ishure ryiza, nakomenda kubwire yuko uzoburi kuriyumvira nabi. Mugabo iyi epargne irashobora kukurihira amashure y'abana. Hamwe uyu munsi wewe utaragira mariage wotangura kuziganya ku bw'abana, d'abord uko nukwizera wagize bisigura kuzovyara kandi uzorongora ukarongogwa. Iyumvire nimba bigiye kubahiza imyaka ingahe waraziganije umwana uzomwigisha ku ishure na berge wimwigisha ko. Hari abantu uyu munsi bigisha abana ku mashure meza atari ko bafata amafaranga menshi, baraziganije. Investissement nziza ushobora kugira ku mwana no kuma education nziza. Mwanyumvise? Epargne mwanyumvise? Ayasigaye 20 zavuyemo mwatagira 10 mwatanze ishikano, ayasigaye niho rero uca wiyumvira consommation. Nyima na ifisi 100 nkaba naheje kuya dispatch nsigaje 40 nk'akarorero, niko ngo jewe amafaranga ubutunzi ifise kuri jewe ni 40. Ishogerero nimba nkeneye inzu zoja kurondera inzu n'imiburiburi 12,500. None ishobora kwa affordinga sivyo? Nibwo buryo mfise. Nkeneye gufungura sinzoja kurondera kurya inyama. Ayo mafaranga ntayo mfise, nzogendana n'ivyiyoroheje mugabo muvyibuke yuko n'umwanya muto yandiko ndiniga. Hari gihe muri kagasanduku kanje hariya bisoba vyagenze neza, hanyuma nanje nkagera ahantu vuga nti kameme aha naharenze ubu ngeze ngaha. Aho mbaza ni kontake yanje iri he? Nta muntu ambonera ufunguzo rw'imodoka yanje ukabibaza. Mwavyumvise? Buri muntu wese nano shashankagarukiriza ngaha. Umuntu wese akeneye gutera imbere atagira amabazi akore agende. Sungura ntiyaje ndafise umumenuze ngaha niwe adukorera ututuntu. Nababwiye sishaka kubabwira ibintu ntakora. Kera niyumvira nk'umukene nkakora nk'umukene, ibije nabisora uko ndavyiyumviriye. Hiro tuva amafaranga yanciye mu ntoki ni menshi mugabo simbona ico nayakoresheje, kura ko nayakoresheje atagahunda. Uyu munsi kera asanga abantu bariko barakinisha amafaranga hamwe bayatabuye. Ubu nta kingorongoro urumva kiriko kiranyagara mu cumbi wanje, ubu binyagara mu masandugu. Muriko muranyumva? Muvenga ikizonyereka ko hari ico mwaronse muri no conference. Mugende murondera tudukese mutwugare neza mudushira hano kameme hari umutekano. Nimwamutanga ikigira 10 nishikanwa nuzoza gukorako azocasha. Imana izozigama ivyanyu parce que mwaba yabizigirwa. Sungurage ku mutunzi amube nyene abakore tuno tuntu kandi ubundi akugakoresheje ahandi barakuzimba 30,000 ariko aragakora kuri 10,000 10 à 15 bivana na wewe. Mwavyumvise? Umugore n'umugabo wese agira kiwiwe bikujemwe. Hari amafaranga usanga atagahunda gisigaranye mu mfuko cushirayo uce wigendera. Amafaranga aje atagahunda mwari mufitaniye ukureme kigira. Umviriza nk'ubu nk'akaduye n'umuntu akansoro ati apote ndakugura ifana nkuramo ikigira 10 n'ijikano kora kayo urumva nyene ibindi mbanzi umva ingene ndabikora yose ndivisa par 2. Ntavyo kuvuga ngo 20% consommation. Nzakugira ivyo vya consommation ariko ntagira irasiyo canke kiriya canke ibi naje kuvyuzuza ayaza yose nkuramo ivy'Imana bisigaye byose canibagira canta ntayo nigeze ndonga. Nuko abatunzi bamwe bya bice 4 kwijana uyu munsi bifise ubutunzi bw'isi niko bakora. Mwavyumvise? Inyuma y'umwaka vyabaye vyinshi jana kuri konte kuko amaze gufadika ukayajana kuri konte ukavuga ati nzoza inyuma y'imyaka 2 barakungukira. Hari amabanki mwe munguka ngahe 4%. Mu ma microfinance ni 7%. Uravyumva? Wowe urumva
kuma compte block cyangwa compte épargne ubunguka 4%, bakungira 4%. Kame muyashize ko ko n'umuntu azoza kuyakorako, kame mvye bice bine vy'ama intérêt bizoza kuri wewe. Mbaze bukebuke nitonze. Mwavyumvise ibyo ndiko ndavuga? Eske biratahurize? Birashoboka ko mwobikora? Imana ibahezege mwikomera amashimeje. Munyemerere ngoma nkoresha iminota 5 gusa. Ibi nivyo byateza kuntwara umwanya. Bwa ibi nta mwanya biza kuntwara. Nababwiye ko ari ibintu bitanu bisaba kugira ngo ushobore gushika ku butunzi no kumusesekana n'amabanga 5. Icambere tuvuze no kungena amafaranga uronka ataragwawe yose. Utabiza kuyakoresha uko ariko kose. Ubanza kubanza kuyagabura yari menshi ko yagira make. Okay? Iyo ni principe ya mbere. Principe ya kabiri kumenya ico ushaka hanyuma ukagitangira ikiguzi. Okay? Kamema amafaranga nubwo uri kura yabika wose ugira imigambi, ugira ikintu ukeneye mu buzima. Urambirwe nuko amamisi yose uri kurasaba ngirira iki rondera nawe amasource de revenu wawe. Gira ikintu ushaka gushika ko mu buzima. Nk'umwakarero twese turi ngaha turiko tubona imbere kuba abagwiza tunga. Muriko muravyumva? Icya gatatu. Ya mafaranga épargne nababwiye ico ikora ni intega bizoza. Amashure y'abana. Okay? Pese nimba ari ngorane wugira uzoza kuraba hariya. Ntuza gutusha ahandi. Ariko cyane ngoma nkorere kuri ya case ya gatatu. Investissement. Ntushaka kugumuri kurarundanya amafaranga ngo bikugirire umumaro. Umaze kuyarundanya akagwira. Hari ikintu bwiza kuca ukora. Senga Imana iguhe abantu babizigigwa abo nita aba multipliers, ni kuvuga ngo aba multiplicateur. Hari abantu Imana yahaye ingabirano zo kugwiza. Turi kumwe? Hari abantu Imana yahaye ingabirano zo kumuhaye amafaranga ayakuzanira yagwiriye. Hari umuntu ushobora guha umutahe nk'ubu nk'akarorero. Benshi bamaze imisi babikora kandi navyo ni vyiza. Nani domaine shaka ku explore mu misiri imbere. Ubu araba mama ngaha muri Bujumbura birare batungiye ingurube abanyagisagara. Agafata kagura icana kikiri gito c'ingurube bavugana gutya. Jewe ndaguha umutahe. Hama nawe ukore hama tuzogabura inyungu. Akagura ibigurube nk'ivyana ntumbaze ngene bavyita. Ibibuguru nka 2. Uwo ni waca yimenya iyo akuri ivyo kurya biza kurya. Hama bigeze kuvyara. Bivyaye 8. 4 ni gwiwe ibindi 4 ni vyuyo. Ubu benshi baratunze kubera impene babororera kuko ngaha mu gisagara biragoye. Abandi bafise inka, abandi uravyumva? Ugiye kuraba nk'impene nk'akarorero. Impene ushaka kuyironka kuri 60,000. Nk'abajene baronka ama diplome ngaha. Aragenda bakamutera agacagenda akagura impuzu, akagura ibirato, agacagenda yofra abagenzi biwe, agakoresha inoti y'amajana 3. Facilement. Keka wakoresha ngaha. Vuga vyose wakoresha kuri diplome nangahe? Vuga vyose diplome yagutwaye ngahe? Umuriyoni urashika. Urumva umuriyoni. Uyu munsi ufisa ngahe? $30,000. Yari afise umuriyoni. Afise $30,000 arakenye. He's broke. Mwavyumvise? Mu muriyoni yari gushobora kuba mu mezi makeya ari umugwiza atunga. Pascal nababwiye nta numwe ataronka opportunity gusa twese tudica ku ruhande. Ugacushaka kugira ngo ugire yari gushobora gukota ikoti yambara kandi nziza. Nta numwe ari kumenya ko yayikose kuko ntaguma yambaye. Nakarore juste keke ni matériel didactique. Iyo afati amajana 6 ari kuba afise impene 6, impene 10. Izo mpene 10 impene zivyara ku zimara zitwara kabiri mu mwaka 6 mois. Okay? Igacivyara nka zingahe? Imwe
imwe canke zibiri mu mwaka. Iyo aza kugura izo mpene mu mwaka umwe yari afise 10, yari ko afise impene zingahe? 30 mu mwaka umwe. Ugasanga umuntu ariko aravuga ngo arakenye, ntaca afise telefone igugwa 400 ikumariye iki atakirikira kuvyarira? Aba multiplicateur, murondere abantu babizigigwa bagwiza ya mahera. Saba ari bo bose mubasengera Imana. Reka ngize icakane, ivy'ubutunzi birazunguruka. Uyu munsi abantu babaye abagwiza tunga n'abantu bagize, urumva misi yose amaportrait abarika represent umuntu hakiyagiye cha 2015 kwera ko umutekano muke wari mu gihugu. Abantu benshi baradandaje amazu ku mafaranga makeya cyane kuko barakeneye amahera yihuta bagende. Iyo umuntu afise ikibazo aranyagwa. Wa wundi nawe yabitse mu vyibuke biraza bikamwigamurira ku meza. Ugatusanga ikintu nk'akarero nk'umuduga yoguze miliyoni 10 aguze ku miliyoni 3. We yitonze akawukora neza, inyuma y'umwanya mutoya ashaka kugurisha miliyoni 7 yungutse zingahe? 4. Hari amaparcelle ariko ari yigeneze abantu uravibo bakeneye kwigira hanze, abandi bagize ibibazo bakeneye kugira. Ufise ubwo buryo ya investissement ibiza ni vyinshi ushobora gukora. Cyo kimwe ko n'ama opportunity ari menshi, ariko kenshi aza ayo ma opportunity asanga ataco dufise. Iyo aje asanga ico ufise ucwicakira. Ico gituma abeni Sakari ngo bari bazi kugendereza ibihe. Hari gihe urabuka avuga ati okay, mu minsi iri imbere amadolari azoba yaduze nk'akarorero uriga. Kabati kubw'ivyo rero reka nimba nk'akarorero ndayarango ndayabike, bazoza kuyandondera ko yagwiri n'akarorero mfasha. Ndiko ndaraba nk'ubu nk'akarorero ibi nabiri ibiharage, bwapana kutuspekira. Mugabo menya neza yuko wize ibihe urashobora gutunga kandi bikoroheye. Icya gatanu ngiye kurangiriza ko umvirize, mu vyukora vyose wame wiyumvira ama generation abiri inyuma yawe. Ivyo uri kurakora wame wiyumvira abandi n'imiburiburi abuzo kwega n'abagakwega abandi bagiriwe neza nawe. Imigani 13:20 kavuga ngo umunyangeso nziza araga n'abuzukuru, ariko ubutunzi bw'umunyavyaha buba buziganirijwe umugororotse. Mwavyumvise? Ugorokeye Imana uzokunguka kabiri, uzokunguka kuko ari umugisha Imana iguha, kandi ubutunzi bw'abanyavyaha nabwo buzoza kubagwaho. Ibisigazo bikora muri edition ya 2 Imana ngo yo grace ukagumize mu gatoye bagume bakabona. Shengero mwanyuvize biratahuritse mbega twase byo dushobokera ndabingize mu hari umuntu ari cyafashijwe. Muragiye kwihana gusubira gusesagura gukora ibidakenewe. Imana ibahezagire cyane. Tugiye mu bibazo nitwo bivamo, ariko ivyaya masandugu mwavyumvise. Navuze amasandugu 5. Isandugu ya mbere ni yiki? Ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu. Maguruke ku maguru yanjye. Amen. Wemere gusonza uyu munsi, ariko ejo uzoburi kurahagisha abandi. Niwo mutima dufise. Amen. Ibisigaye edition ya 2 nabemeye ko tuzokora nka 4 uyu mwaka kubijanye n'ivyo butunzi. Ni vyinshi nifise byo kubabwira, ariko yekubu d'abord mumanze mutwara ivyo. Muriko munanyumva? Plus tuzovuga ivy'ubutunzi, kandi murabona tuko tuvuga twisunze ama principe y'ijambo ry'Imana, niko bizoheza bigacika ubuzima bwacu. Wero uyu munsi hari umuntu ivyiwe bihinda deja honyene uyu mwanya watangwe kubona muri 3 ans
ingene uravyumva ibintu bihabwa ngo wisonzesheje no nuko wigishwa cyose bavuga umwana wanje tega ugutwi umva ukwigisha kwanje very important yes ashimwe haleluya bavuze ngo umunyafrika ukene kumenyegeza ubutunzi umunyegeza mu gitabo paske ni kintu tuzobwira batakumwanya mu minsi iri imbere tuko turandika ibitabo nabwe ko tuza kuzogira ari bibliothèque apana y'abandi yaba Robert Kiyosaki yaba Trade ba Brian yaba twebwe ba Kiki ba Claude ba Legis ba ziwacu ziri mwiki fise igitabo Epimake yampaye cyitwa ngo la chèvre de ma mère n'umuntu uyu munsi n'umumillionnaire en dollars kubera juste experience y'impene ya nyina wiwe uyu munsi atumirwa mu bihugu yigisha abantu gutunga kubera juste impene ya mama wiwe la chèvre de ma mère nawe uzo kwandika histoire yiwawe nimba uzo kwandika ati rokaburimbo doshenu ntavyo nzi Yesu ashimwe mutaritse ibiganza reka ndabasengere karabashete witegure kwakira iyi mpemu y'ubutunzi ivyakubuza gutunga no gutunganirwa uyu munsi uhoraho abimenagura bijanjagure ku buzima bwa mwizina rya Yesu ivyo umuryango wawe utashoboye gushikako ndasenze ngo wewe uzobishikeko mwizina rya Yesu Kristo amadeni yagiye aboha umuryango wawe ndavuze wowe ntazokuboha mwizina rya Yesu Kristo amahanga ni yazoza kukugurana si uzo yahindukirira uja kuyagurana mu izina rya Yesu Kristo ivyabwera uyu munsi oraho abihaye umugisha urakugwirize imbuto zawe ubibe wongere wimbure kugeza naho uburaho ubikwiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti guhera uyu munsi winjire mu karere k'abagwiza tunga n'abatunzi guhera uyu munsi usezera ivyo hasi usezera ivyo kugurana usezera ivyo kuba inyuma usezera ivyo kurongorwa usezera ivyo gusegereza usezera ikintu cyose cy'ubukene ku buzima bw'iwawe winjire mu karere aho ivyawe Imana iha umugisha ibigwiza igihe cyose waba ufise ivyo gutanga n'ivyo gusigarana amato yawe ibigega vyawe bisesekajwe mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo kuri wewe Imana ikubake ko entreprise akomeye amasosiyete akomeye ivy'ubutunzi ibitayega ivy'agaciro vyo mu mahanga uravyubake kuri we mu izina rya Yesu imhemu y'ubukene yose ku buzima bwawe inanizwe n'Imana mu izina rya Yesu imhemu z'akarembi imhemu z'imyatsi izo zibe kure yanyu mu izina rya Yesu Kristo guhera uyu munsi mube abakomeye mu bwami bw'Imana mu vy'ubutunzi amashimeshwe umwami w'abami haleluya umugambi wose uzoba ufise unumugisha umugambi wose uzoba ufise uronke uburyo bwo kuwukora mu izina rya Yesu Kristo ntukongere gusubira gukehanirwa mu buzima bw'iwawe ntukongere gusubira gukehanirwa mu buzima bw'iwawe uhoraho agwica umutima wawe cyose ukeneye mu izina rya Yesu uhoraho aguhe ivyo gufashisha abandi uhoraho aguhe ivyo kugaburira abandi ivyo kwambika abandi abategera aho baba ubarose aho baba mu izina rya Yesu guhera uyu munsi ube ishusho nziza nzima y'ubwami bw'Imana ngaha muri ino si abantu bakubona bazamenye ko wahezagiwe n'Imana katagishobora kubihindura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ube uwo kugurana abandi we ntukaze kugurana we ntugakehanirwe we ntukabure nege kintu
umutima urahesha ubuzima bwawe, ibyo ushokana byose uhora disponi bizesha ubuzima bwawe. Abafise amadeni uhabaye kubasohoka muri ayo madeni mu izina rya Yesu. Abaheranye muri ayo madeni mu izina rya Yesu, kandi mukongera gusubira kuyafata. Guhera uyu munsi abandi bari bazoza kugurana wewe. Mu bicubahiro cy'Imana, mu by'ubutunzi ngaha mwinose, abatunzi baze kubigirako amabanga y'Imana akomeye yashize muri mwebwe. Amashimwe yashika umwami w'abantu.